Guteza imbere uburimyi ni umwe mu migambi iteza imbere igihugu n'abenegihugu. Iyo abarimyi bashize mu ngiro uwo mugambi bagakoresha ubuhinga bwo kurima kijambere, nta nkeka umwimbu uriyongera bimwe biboneka. Mu ntara ya Muramvya abenegihugu baritavye akamo ko guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu kurima ibiterwa bitandukanye, bafashijwe n'abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'abafundi b'indimo, bakaba bageze ku ntambwe ishimishije mu kugwiza umwimbu. Uwo mugambi wa leta waritabiriwe ku rugero rushimishije hano mu ntara ya Muramvya, aho usanga abenegihugu bari bafise udutongo duto duto baritabiriye umugambi wo gutera igiterwa kimwe. Ari naco gituma aho muca hose mubona imirima minini minini y'ibigori, imirima minini minini y'ibiharage, imirima minini minini y'ibiraya. Ni muri iyo ntumbero rero abenegihugu babonye yuko vyoba vyiza ku mutumba aho igiterwa kanaka gisanzwe kiba, yuko bose bo kwijukira gutera igiterwa kimwe. Uyu mugambi mwiza w'igihugu ugushira hamwe amatongo kugira ngo abenegihugu bimbure ibintu vyinshi kandi vyiza. Mu ntara za Muramvya twabakiriye neza cane, none ko umugambi wo gushira amatongo hamwe bifasha abenegihugu yuko baca batera kijambere, hama bakimburira hamwe, maze umwimbu ugaca uba mwinshi cane, aho umuntu yaronka nk'ibiro 200 ugasanga bimbuye amatoni 5 canke 6, hama kandi bagaca baronka n'umusesekara. Ukuvuga yuko wa mugambi w'umukuru w'igihugu uko umunwa wose uronka ico ufungura, ubwose ukaronka ikiwujamwo, ubukene baca babugwanya, hama n'inzara bakayigwanya. No munsi uri kuraraba ahateye ibigori, urabona yuko abenegihugu usanga bari bafise amatongo mato mato, bagiye baregeranya amatongo yabo, hanyuma bagaheza bagatera igiterwa kimwe c'ibigori, ku buryo uno munsi uri kuratembera ku mitumba myinshi y'intara ya Muramvya uhasanga indimiro nini nini ziyaguye, aho ushobora gusanga nk'indimiro y'amahegitare 2 canke 3 eka no kurenza y'ibigori gusa, hamwe wo kwiyumvira yuko ari umurima w'umuntu umwe. Ivyo rero birabonekera cane cane ku mirima y'ibigori eka no ku mirima y'ibiharage. Abenegihugu baritabiriye ako kamo. Akamo leta yateye ko kurimira hamwe bashize hamwe amatongo canke kugira imirima yagutse y'akarorero bita imirima shure imurikira abandi barimyi muri iyo ntara ya Muramvya barakumvise. Aho mubona ni muri komine Rutegama ku musozi Gashingwa, aho bita Impira, aho amashirahamwe atandukanye yarimiye hamwe igiterwa c'ibigori. Barimiye rimwe, baterera rimwe igiterwa kimwe n'imbuto zirobanuye z'akanovera, bigaca vyoroha kubafasha kubakurikirana indimo bitagoranye, igica gitanga umwizero ko umwimbu uzogenda neza. Twaciye ku mutumba wa Gashingwa, aho bakunda kwita Impira, aho twabonye amakoperative ashika 9 yashoboye kurima hamwe bateranije amatongo. Ivyo bigori barimye bikaba biri ku mahegitare arenga 11. Iruhande rero y'iyo mirima minini minini gose tuvuze, nuko no ku mitumba itandukanye hari imirima shuri, na cane cane yagizwe n'amakoperative yo ku mitumba. Bigaca bituma rero abaje kwigira abanywanyi ba koperative ubuhinga baba bigiye ku murima wa koperative baja kukoresha mu matongo iwabo. Muri ico gikorwa ciza cyo guteza imbere uburimyi n'ubworozi, n'abikorera utwabo ntibasigaye inyuma. Muri komine Mbuye, umugwiza mbuto biha Josiane aharangurira ibikorwa vyo kugwiza imbuto z'ibigori n'ibiraya, imirima ikaba iteye igomwe nk'uko muyibona. Hambavu y'ivyo ararima n'ibindi biterwa nk'ibitoke n'ibindi. Arima akoresheje ubuhinga abafundi b'indimo bamwigishije, kandi yarabereye akarorero keza abandi benegihugu baza kumwigirako mu ndimo ziwe. Yarimye ibiterwa bitandukanye, na cane cane dufatiye ku giterwa c'ibigori kirimye ku mahegitare
arenga 6 harimwo igice kiri ku mahegitari 3.5 c'amabaze n'ikindi gice kiri ku mahegitari 2.5 c'amaprebaze. Eka iruhande y'ivyo mwabonye yuko afise imirima iteye igomwe, imirima y'ibiraya irimye ku mahegitari ashobora kurenga 2.5. Natanguye kuba umurimyi asanzwe, hanyuma izabu iranyegera baraza baratwigisha ingene umuntu agwiza imbuto. Twaragiye no mu nyigisho nyinshi, hanyuma jewe ngwiza imbuto z'ibigori nk'uko mubibona, nkagwiza imbuto z'ibiraya, nkagwiza imbuto z'ibiharage, nkagwiza imbuto z'ingano. Ibitoke navyo nta mbuto ngwiza zavyo, n'ibitoke nibifasha kugira kwamana bwo gukora ibikorwa by'imisi yose no guhemba abakozi. Iyi mirima y'ibigori igice kimwe rero ni ca hegitari 3.5 n'amabaze, ikindi gice ca hegitari 2.5 n'amaprebaze yavuye muri izabo. Ibiraya navyone hariho igice kimwe ihegitari imwe ari amabaze, iyindi hegitari n'amaprebaze. Iri tongo si jewe jenyene ndaririma, harimwo n'abantu nabaje kuhasaba ubwatsi, niko tuvyita twebwe. Rero ivyo biratuma barabira kuri jewe ingene ntunganya imirima yanje, kandi ndafise umugoronome, n'uwo mugoronome nyene afise intumbero kandi n'ivyo yamakora yo kwigisha abo barimyi ingene barima, ingene batera, ingene bafumbira, eka akazi kose ingene barinda kugakora. Kandi ubu rero baravyitavye cyane cyane kuvaho n'umukuru w'igihugu ahimirije abantu ati nimutere kijambere. Ubu rero baravyitavye, barazi gutera ku mirongo, barazi gutandukanya intuze ya imbuto, barakora ibyo bashoboye barabikora. Kiza nasanze ngaha anya nkiri muhira, nabona yuko ndiko ndaraba mu mibereho ko bitagenda neza, ko mariye gushika ngaha anya akorera udufaranga, hageze igihe mbona na jewe ico ndiko ndiyunguruza mu muryango. Kandi aha anya nahungukiye byinshi ku bumenyi nasanze ngaha batera kijambere, hama nkaraba ukuntu ngaha anya batera, nanje nkagerageza nko muhira nkaraba ukuntu ntera kijambere, ko ngaha anya batwigishije gutera imbuto zirobanuye. Hama natwe rero ngaha anya cha tuhakura imbuto zirobanuye, tuza kuzitera muhira tukaronka inyungu umwimbu mwinshi. Uvuga ko ari nk'imirima, ari nk'imirima shure, kuko niho barabira byose. niyo aba muri izabo baje kuduha kutwongerereza ubumenyi kuri baje kuraba imirima, turabahamagara bakumviriza hamwe na twebwe ibyo bavyahindutse, niho bavyigira byose, kandi umugoronome arabakurikirana gose. Haziye gukora ibyiyumviro by'uburimyi n'ubworozi byatwunganiye mu muryango aho duherereye. Nka twega abatafise ibitungwa, abantu bato turamwegera akatubisa agatungwa. Mbere mu bafise igitungwa ciwe jewe ndimwo, ndamwituye mvuga nti ndakeneye akavu nanje k'ikirundi komfasha mu kurima utuntu tujanye n'umuryango. Kandi ndiko ndazaga kuhakora, navuye menya ingene izi nyigisho zikorerwa ngaha muri ndimo ya kijambere, naje mu muryango nashiye mbona ko ndavyize naje nabona ico kuyunguruza nk'utuntu nahora ndonka ntarabona izi nyigisho z'uburimyi, wamenga si neza mugabo vyotuma muhira mu iwanje. Uvaho umukuru w'igihugu agiye arahimiriza abarimyi bose gutera imbuto nziza, kandi bakabona nanje ukuntu ndima kandi bikankundira. Ubu basigaye baza kugura imbuto ngaho iwanje. Ego sindabakwiza bose kuko ni benshi, mugabo benshi baza kugurira ngaha anya.
aha rero tuvuze aha mu micungararo simvuze abo mu Bukeye simvuze ab'Ikiganda simvuze ab'irango benshi nabo mu Muramvya baza ngaha anya nakamaro kanini rero ku bandi barimyi kuko bahigira ubumenyi kandi bamenye yuko hariho imbuto zirobanuye kandi bamaze kubona akarusho kuko hariho izindi mbuto ziba ku isoko urumva kuko kandi zigugwa make kugira barengane izo mbuto ni intambwe nini kugira baze kugurira ngaha umwimbu twarose badushimisha kubera impamvu zo kumenya ico ukurima kijambere gisigura n'inyungu yacu mu muryango ntamenye ibintu nari muko ndabiko byishakiye bikaca bizi ko byishakiye urumva ntitari bitomoye ariko ubuyi nkurikiranye iyi shuri yo kwiga kurima nudushira hamwe twishi tujanye no kurima kijambere turetse ngaha kwabiye abafasoni benshi ino turadukurikirana cyane kandi turadufasha iyo dusaruye umwimbu tuwushira mu kirundi no vango ni mu kigega mugabo mu gifaransa tubita hangara ego ni iteguye neza ku buryo bwizwe n'abashakashatsi na izabu ingene iyo hangara irinda kumera nk'ibiraya byo ntushobora kubibika hariho hose bica bigwara ugasanga byamaze kubora rero twarubatse ihangara dukurikiranwa n'ababiraba hariho ikigo cyo muri izabu hariho ikigo sinzi ngene no kivuga yitwa IFDC ibikurikirana hariho ONSS baraba intuze imbuto zirobanuye abo bose barinda kuza kubikuraba kwiyo hanga ikwije ivyangombwa ndafise ibitungwa ayo mase aramfasha ariko ntakwira namwe murabona ko ari hanini ntakwira nanje nca ngenda aba muri abatubana nibo nca ngurira amase jewe ngira uburimyi cane kurusha ubworozi ico gituma sindaronka uburyo bwo kugira bwo gukurikirana neza ubworozi kurusha nkuko nkurikirana uburimyi muri komine ya Muramvya twagendeye koperative Sangwe yo mu Masango yashoboye kurima ibigori ku mahegitare yababa abiri kuri uwo mutumba nyene abenegihugu barashize hamwe amatongo bakaba bateye igitegwa c'ibigori naco ico gitegwa c'ibigori abenegihugu bashize amatongo hamwe barashoboye kurima amahegitare arenga 4 twarahateragiye ibigori twateragiye ibigori by'ibirondwi hanyuma twateye terasi zibiri imisitari ibiri hanyuma turateragira ibiharage imipaka ibiri twayiteragiye ibiro 37 by'ibiharage hanyuma ubu unya turiko turabibaga ibiharage navyo twarabagaye twarahejeje no kubirembera twarabirembeye koperative Sangwe dukora ibirama ikorera ngaha anye ku mutumba wa Masango ikaba ari koperative iriko irafasha mu iterambere ry'umutumba eka n'iterambere rya komine kuko iyi koperative iramaze kurima irarima kandi yarimbuye umwimbu w'ibigori mu mwaka uheze ku buryo yanaronse n'ivyo ishora iruhande y'ivyo rero iyi koperative isanzwe ifasha mu bene gihugu
kuko abenegihugu basanzwe bahurikiye muri iyi koperative bararonkejwe ibitungwa kugira baje kuvyorora. Bamaze kuvyorora bararonka amase, ayo mase bakayakoresha mu mirima iwabo, eka na koperative ikeneye amase iragaruka igakorera ikaja kugurira mu banywanyi. Kugira dutangure baratwigishije, baratwegeranya, baratubwira bati nimuje hamwe mukorere hamwe, hanyuma leta igira ibahe amafaranga kugira ngo mukorere hamwe mwungurane ubwenge hama muteze imbere umutumba, umuryango ndetse n'intara yacu. Aho leta iduhereye zirya miliyoni 10 twaraje turaja hamwe. Ubwa mbere turagura inka 9 z'imiliyoni 7,300. Hanyuma turagura ingurube 10, imvyazi 8 n'isuguru zazo 2. Tuca tuzigura imiliyoni 2. Hanyuma turaja ngaho turazororera hamwe. Tumaze mugabo inka nsubiye inyuma gatonyi, inka twazihaye abanywanyi 9 nibo baziragiye. Ku ntumbero yaho bamaze kuziragira abicenda, inyungu twabonye nuko umunywanyi yatunze iyo nka yagira kuronka amase atabiza mu mirima iwiwe. Iyo yonyene yari intambwe ya mbere. Hanyuma tukeneye gutera umurima wa koperative twaragenda tukamugurira amase ku giciro gitonyi. Twari kugura amase azimvye twaciye tuyagura amahera make make. Iyo ni inyungu y'abanywanyi ba koperative. Ndabona ko tuziyungunganya mu minsi mikenya, kuko murabona ibigori ni vyiza, ibiharagaho hepfo gatonyi murabona ni vyiza. Iri ni iterambere mu banywanyi ba koperative sangwe. Koperative twoyita nk'ishuri ndimo ku bandi bene gihugu, kuko muriko muraraba iruhande y'iyi koperative murabona yuko abene gihugu begereye koperative barimye ibitegwa bimwe nk'ivy'iyi koperative yarimye. Vyaba ibigori, urabona hirya no hino yuko hari imirima iri hirya no hino y'iyi koperative. Aha rero ni muri ya ntumbero yo gushira amatongo hamwe, kandi abene gihugu bize n'ubuhinga bwo kurima kijambere. Murabona imirima y'ibiharage iri ruhande y'imirima y'iyi koperative. Biragaragara rero yuko i koperative ari ishuri ndimo ifasha abandi bene gihugu kugira batere imbere, kugira bahakure ubumenyi bwo kurima kijambere. Akamaro ko gukorera mu makoperative ni keza cyane, ahubwo amakoperative yaje hageze, kuko koperative ituma abantu twegerana tukaja hamwe. Tumaze kuja hamwe tukungurana ubwenge. Twabandanije i Bugarama, aho twaciye kuri koperative y'abene gihugu batandukanye, harimwo abagwizatunga, hakabamwo n'abakiri bato, bakaba bashoboye kurima ibiraya ku mahegitare arenga 5. Aho hose rero abonye yuko hasa neza, byaba ibigori, byaba ibiraya, byaba ibitoki, byaba ibiharage. Murabona yuko twiteze umwimbu ushimishije. Gutyo rero mu ntara ya Muramvya twovuga tudakekeranya yuko cacivugo canyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, yuko umunwa wose wo muri kino gihugu utegezwa kuronka ico ufungura. Turabona neza yuko ico ciyumviro twagishitseko. Kugira imirima imere uko muyibona, yaba abajejwe intwaro, yaba abajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara ya Muramvya,
barabifisemwo uruhara ntangere rwo kwama hafi abarimyi mu kubagendera no kubaha impanuro zibereye bokurikiza zituma umwimbu wiyongera ku rugero rushimishije. Turahimiriza bene igihugu kugira ngo bijukire uwo mugambi, kuko baramaze kubona yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi, baca baje hamwe rero kugira ngo bavyumve, kubahimiriza tugirisha amanama kugira ngo tubibumvishe, hama kandi tukabaha n'uburorero bw'izindi ntara tubona yuko uwo mugambi wateye imbere, kugira ngo nabo babifatire ko akarorero, maze intara ya Muramvya turwanye inzara twongere tugwize umwimbu. Ubwa mbere mu mezi ya gatandatu ukwindwi n'ukumunani nuko twahimirije abenegihugu kugira bakingire isi, aho haciwe imikobeko ku mitumba yose igize intara ya Muramvya. Ikindi cakozwe nuko twahimirije abenegihugu kugira barime imbuto zirobanuye. Aha nk'ubu ko turi mwirima ry'agatasi, nuko abenegihugu bakoresheje imbuto z'ibigori zirobanuye, imbuto z'ibiharage zirobanuye, eka n'imbuto z'ibiraya. Ikindi rero cakozwe nuko leta yegereje hakiri kare ifumbire abenegihugu. Kare mazi uko ifumbire mu myaka yahera yaho igorana kuboneka, mugabo uno munsi nuko ifumbire yabonetse mu ntara iwacu ku rugero rushimishije. Rero ivyo byose bigiye hamwe nuko imirima muyibona uko isa, kandi umwimbu murabona yuko twiteze umwimbu umeze neza. Umwimbu turawishimiye cyane ko mwabibonye mu makomine amwamwe, cyane cyane nka komine ya Rutegama na komine ya Mbuye, eka n'intara ni komine ya Muramvya. Mwabonye yuko umwimbu ushimishije, tuganje n'imyimbo yo mu myaka iheze abene igihugu batarijukira umugambi ukurimira hamwe biciye mu mashira hamwe, amashamo kurimira hamwe za Sangwe n'izindi. Haro n'abene igihugu bo nyene bafatira imigambi myiza, bakikorera ivyabo, bakagwiza imbuto, maze abene igihugu bakaza barasumira imbuto hafi batarindira izizanwa n'amashira hamwe. Kuja hamwe mu guteza uburimyi n'ubworozi bituma bene igihugu batera intambwe iboneka mu kugwiza umwimbu, iterambere naryo rigakurikira. Bari kumwe n'abahinga mu vy'uburimyi n'ubworozi basarura umwimbu ushimishije. Twese rero tuje ku kivi, dukura amaboko mu mpuzu, dukore tugwanye ubukene n'inzara, nakare bavuga ngo turi kumwe byose birashoboka.